hariho amahinguriro yo guhingura ibinyene ibikoresho dukeneye nabonye imbabura nyabwonko ewe abajana ni mwikomera amashi kabisa bijya byose ntawe arazi ko bizobaho mu 2020 ntawe arazi ko bizobaho imbabura nyabwonko yikorewe n'umurundi made in Burundi ya made in Burundi murumva Kumuvugizi TV Muvugizi Esfa TV mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike twavuye mu nyubako za studio Muvugizi turi kuri stade Ingoma aho kuri genekerezo rya 2025 kwezi kwa kane hariko haba ihwaniro ego ugwaruka gwavuye mu gihugu cyose niho gwahuriye mbere ruri imbere ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu aho bariko baramwereka ivyo baranguye mu migambi yabo ntitugomba kuhateba ariko turi kumwe n'urugwaruka rukora ibitandukanye uwo turi kumwe umwe yakoze ibintu aza kutubwira kandi bigira kure cyane abanza yidondora bwa mbere turi kumwe nande jewe nitwa Timothée nico yangereye nkaba ndongoye ihinguriro ryubaka imbabura nyabwonko mukorera hehe neza na neza dukorera muri ville Gitega muri quartier Karera ya mbere haruguru y'ishengero rya Katolika iyo uvuze imbabura nyabwonko abantu benshi bumviki batahuriki nibumve yuko ari imbabura twahaye ubwonko bufashe iyo mbabura guteka ibintu ikoresheje umuyaga nkuba gusa kandi nk'uwa matara no kuvuga ntijya amayinite menshi imbabura ikoreshwa umuyaga nkuba nk'ujya wa matara ariko ako kantu nyabwonko tukazi ku mashini kubera ikari nyabwonko no kuvuga iyo mashini nyene mu kazi ko niyo twubatse kuva ku busa turaheza tukayigabira imbabura yose dusohoye umuntu akara twumviriza ubunyene ariko aribaza mbega iyo mbabura by'ukuri ubuhinga bwayo bufatiye hehe bwa mbere iyi mbabura nyabwonko ubuhinga bwa mbere bwayo bukomeye aho bufatiye nuko kuntu ikoresha ibintu bidasaba yuko twonone ibidukikije ikoresha umuyaga nkuba naho uko kuntu ishijya umuriro w'amahera make no kuvuga yuko aba ata kintu gihinduka mu bisanzwe ku ikontere ko waba ufise kubera usanga ukwezi kose uri gukoresha umuyaga nkuba utarenze w'ibihumbi 6 uteka iby'abantu 10 byose kuva ku bihara gushika ku muceri n'inyama n'ifiriti iminsi yose ugasanga ukoresha umuyaga nkuba w'ibihumbi 6 gusa no kuvuga yuko umuyaga nkuba bari muke ku buryo umuntu ashobora kuwukorera akoresheje nk'ingomero cyangwa imishwarara y'izuba cyangwa imiyaga gutyo rero ibidukikije bikaba bibungabunzwe kandi urumva nk'abantu baba bakoresha amakara y'ibihumbi 50 80 ijana ibihumbi 200 abayungutse amahera menshi wakora ukoresha amakara y'ibihumbi 200 gwaje ukoresha umuyaga nkuba ibihumbi 6 gusa by'amarundi aya mahera urumva yuko yagura parcelle ukayubakamo n'inzu ukoresha umuyaga nkuba muke cyane amafaranga make cyane ibidukikije birakingirwa ariko none jewe ngomba iyo mbabura nsabiki kugira ngo ushobore kuyima ushaka iyi kwimbabura tuyiguha uri hafi yacu urazuzanya amafaranga tukayiguha ibihumbi 700 uri kure uri hamwe ku ikonte ya banko butukurungikira amukatwereka ifoto ya borodero tugaca tuyikurungikira aho uri hose mwampaye imbabura rero iragize ikibazo ese ndaguhamagara nti yambabura iragize ikibazo bigenda gute tubanje kwihoza nuko atari n'ikibazo yogira n'iyikigeze nitwe tuyirepara kuri gusa amezi 13 yose 13 nimwebwe muca mu prenancharge begira ramba ati prenancharge ayo mezi yose itaramba twobaye dusha duhomba twabone tuba twonatangazwa n'ukuntu batubwira ati yapfuye kubera ikozwe mu bintu biramba cyane kandi natwe tuba twavyitondeye kubera umuntu yarisha ibihumbi 700 agaca guma mu buri zuguru yama reparation hava gasomba yo yagura amakara nico gituma iki uko ipfa twabanje kukitorera umuti nta stabilisateur wiri gurashira kucomeka muri regide zo direct yonyene ikikengera yonyene ntihagire ciba mbega duteka mu bikoni kenshi wewe yimbabura ni urayubakira amashiga uyitereka he bava bayibona imbabura ni
imeze nka kujya kuri radio uyiguze urakura mu gikaratu ugacomeka muri kuro gaca watsi kavuga nawe nyene niko bimeze ipima ibiro 10 utereka ku meza hama ugacomeka muri kuro gacushiramo isafuriya ugateka muga hariho ibintu duteka muhiri wacu utetse rengarenga utetse udutomati sinzi gukaranga ivyo biroroshe mugaba ngomba guteka ibiharage mu guteka ibiharage urabironga kujya nyene bisanzwe abishiramo isafuriya kiro cy'ibiharage wari kibikombe 4 gusa by'amazi hama ufundikira iyo safuriya ugacutereka mu mbabura ugaca wugara ugaca watsa ugaca uyitegeka uko iza kubiteka nukuvuga urashobora kuyitegeka ati mboje sindi hafi uze kubiteka mu masaha 2 ukayitegeka tuzindi hafi ugaca yibwira ugaca umanuka ukayibwira ati uze kuyitonda kugira bishe urukuregera ububangutse ugaca uyitegeka urubeya iza gukoresha mu gucana ize kunyarutsa canke yitonda ibutijejwe urubeya ugaca uyitegeka bikamyeze kwizimya ibuto ijejwe byo gukama hama ugaca uyitegeka niyo rero yizimya uwo mwanya yabiteka igaheza iza guca yizimya umugabo ize guhengera bigiye guhora ishisubira ibishushe ibuto yerekana ati iyibutse gushusha kuravuga byukuri nukuri kose nizo buto nyene zitanu zayo niko bimeze biriko birabirira bikwereka vyakamyira bikwereka yizemejera bikwereka urubeyira kwereka inguvu rufise idonido bwa bwonko bwayo nibwo buyifasha gukurikirana ivyo bintu byose idonido mwavyumvise bakunzi ba televiziyo S4 TV mu gisagara ca Gitega kuvuga mukuru wa politike hari abantu vy'ukuri bafise impano zikomeye cyane zigera kure uno musore Timote ariko aratubwira ibintu bigomba gusiga ubwenge ariko ari ukuri kose turanabibona ngaha kuri no mbabura yabo nyabwonko baciye bayifundurira mbere kugira ngo tubone neza bashobore kuyibona abariko baratukurikirana kuri televiziyo umuvugizi no kuvuga yuko rero ngaha urahavuga shirayo ivyo ugomba guteka byawe uterekamo isafuriya nk'iyi urashobora guterekamo isafuriya iteka ibiro 4 by'ibiharage ushaka ibisumbaho ucugirisha komande nk'aba ma restaurant bagirisha komande batubwiriza bunene bw'isafuriya zabo tugaca rero tubakorera nkayo nyene ushatse urashiramo agasafuriya gatoyi ariko ucuyibwirira hari ati nasizemo gatoyi canke nini igashimenya ukuntu ishiramo umuriro muri make bya bindi byo kuzigiza mwebwe ntibigaruka isafuriya ntizokwigereye heri gumara inshaje kujya ne ko mu isoko kubera yuko iravuga uti niyakama bica nta myotsi ibiri kirazana kubera ibikoresho nkuba gusa nta numuhishizana kuko yoye nawe nyene rawumenya igashimenya ukungene iwigabaniriza yo nyene kawihingurira hama nabumva ntizosubira guhera ngo uriko hanagura aho byazigiye kuko bikamye bayizemeje isafuriya yawe ntizokwigera ihera no munsi warimo abakunzi b'umuvugizi S4 TV iyi societe muyiture rwose izimbabura zabo muziyoragure kugira ngo muze guteka bya bibazo by'amakara ibintu bizimvye abakozi bacu bateka bakazigiza ivyo bintu byose byaratorewe inyishu n'imbabura baguma baje kuraba ngo birakamye bikamubuza cy'umuntu ugaca yibwira ugaca wigira no kuvuga umega nk'ubucitse igumiteretse kandi nukuvuga n'abantu babahano meya ngucika igumiteretse ubera yicihera ku minota 20 ya mbere yibikira umuriro irana amasaha 2 meya nk'ubucitse igumiteretse byari biriyo naho utogaruka biruka bihiye bajya umuriro uza mwijoro urumva yuko ucufata nk'ivyamara amakara nk'ibiharage dufate ukayitegeka ukayibwira ati je ndagiye kuryama ndazi mu masaha 2 biza kuba bihiye uze guca wizimya ica rero ugenda kuryama umenya nkuba hajuje igateka amasaha biraheze gaca yizina uzovyuka mu gatondo usanga bigishushe kandi byarahiye yarizemeje itabandanije ry'amayinete cyangwa ngo bishaye ariko abariko baratwumviriza ubu buhinga turumvise muri make ubu buhinga mwe mwabukuye he kugira ngo nimba atari banga ryanyu oya ntabanga ririmo gusiga twebwe tuvyumva imbabura nyabwonko yizimya ntizigize ukayiregera ubuhinga bwazabanye he ni mu mashure canke ni mu mashure ni mu mashure no kuvuga nk'ubu ivyo bintu bijanye n'umuyaga nkuba ivyigwa bibikurikirana twaba twaravyize muri mate urubona bijya bintu bya cosinus alpha cosinus nivyo mwanzanye mwimbabura nibijyanye kuko nk'umucango turiko turawiga tuwiga sinusoidal no kuvuga amavorte ukuntu agenda arahindagurika abarimwe ibintu zeye
umuriro uraba ubusa ukaba mwinshi ukaba muri mwe ivyo byose byigwa niyo fonction ya sinisi ivyo rero nivyo duheza tukadevelopa hama tukawushira muri valeur absolue mu kongera kama port dresser n'amakondensateur abavyumva bariko baravyumva acatuma rero ubu muriro uri continue ivyo ico bita fonction linéaire ababizi baca bumva yuko ari equation y ingana ota nk'ubu Y kingana na 311 kubera ubumera nko baba de 120 volts tension efficace no kuvuga yuko amplitude condensateur zisha zigushirako niyo desa 20 volts kugwiza racine carré d'ode ico garo racine carré d'ode naco nyene kiba cavuye mu biharuro ama integrale kuvuga wiga umera nk'ubu kungene uzoba ungana iyo ukoresheje umwanya ungana nuko kuntu ugenda urahindagurika ico bita periode mu gifaransa rero ukoze ivyo biharuro usanga moyenne ari moitié kubera bara amavolte rero moitié imeja ku nguvu z'umuyaga nkuba intensité yindi ku mavolte uca usanga rero ari racine carré d'ode rero amplitude chibi yo racine carré d'ode kugwiza 220 volts chiba 311 volts meya nkuba hama rero duca twiga umuriro tuba twamaze kuwuronka umeze nk'ipire duca twiga none utetse bigenda gute ubushoboye buzoca he intuze ico bita effet jour musanze umuyaga nkuba urafise ukuntu iyo uciye mu kintu kirinda gushuha inshuro gishuha bingana n'inshuro cabujije umuyaga nkuba kurengana Ivyo byose n'ubuhinga. Ivyo byose ni ubuhinga n'ibijya biharuro byo mu ishuro ca waplika tubwira ati mbo dushaka 2000 watt. Ndeje dukoresha resistance kana gutya amaca basigaye rero ubwonko ordinateur. Ukora bya bindi ubushuhu c'ubuhi nimero ukabuhindura mu busa na kimwe. Yama ivyo bita manombre binaire N0 N0 kumbura bijanye n'ubuhinga tudobasanga ku ruganda n'ubuhinga ariko bumve yuko bimwe twiga mu ishure sinisi bye twavyigume ngo turondera amanota mugabo hari ariko arabikamisha bakadukorera ibikoresho bikomeye cyane imbaburanya bwonko umengo hamwe mwebwe mworonka uburyo bwinshi niko ndabona kiye kibazo kiri nko mu ma internet canke ahantu hari amakambi y'ibisirikare abakoresha inkwi nyinshi haba hari abantu benshi mwebwe ngo ntimwoshaka uburyo bijya bintu mushobora oya nta nivyo gukekeranya bijya n'inkakaraya yego nuzeye commande ibonetse umuntu ashakora ubwo nyene bariko baravyumva rero ku Muvugizi TV aba autorité mu gihugu cacu aba ma ONG atandukanye yuko hariho abajene bafise impano zikomeye cyane n'ubuhinga noneho muriko muranavyibonera barose ababashigikira ku rundi rugero bashobora gukemura ca kibazo kugira ngo dukingire ibidukikije ibiti vyacu voilà n'amahera urumva mu n'uburyo bw'amafaranga menshi n'inkwi zirazimvye ariko umuyaga nkuba kintu giteka gikoresha umuyaga nk'umugana nk'uwitara wafuma banza kuzimya itara ukabanza ugateka ukajyatsa birumvikana rwose ugomba kubitura wavuze ko babasanga hehe n'akarimero ka telefone mu gatangamwo ngo mutumigane nta kibazo dukorera muri ville Gitega quartier Karera ya mbere nimero za telefone dukoresha ni za Leo ziroroshe no gufata ku mutwe kuko hatangura ibiharuro 79 hama amajana 333 no kuvuga turi wa gatatu hama amajana 627 nizo twandikiraho kuri WhatsApp tugaca tukurungikira nuze nimero ya konti hama uri hejeje kuri kwa turungikira ifoto ku nimero ya konti hama tugaca tuyikurungikira yuri ariko tike izako ni buyirihera kubibujumbura rishiki bujumbura ku 220 abandi bica bivana n'inshuro baba bari kure nano yiburongikiye ntibisaba ntuzenyere modalité pratique gute baza kuyikoresha kuyikoresha biroroshe kuko amabuto yose yanditse ko mu Kirundi ivyirimo byose agatara kaka karanditse ko mu Kirundi katalogue igitabo gifasha kugira ngo yikoresha yanditse mu Kirundi kandi uko wogira ayo mabuto kose irateka nta kibazo kirimo D'accord, ndumva yuko ari ibintu vyiza bikomeye cyane. Nuko rero mwavyumvise ku Muvugizi TV aho hariko turi kuri stade Ingoma ariko habera ibikorwa bitandukanye ibikorwa aho gwaruka gwereka umukuru w'igihugu ivyo gwashoboye kurangura. Nimba ni impanuro wa urwaruka
urumva mushobora gukora ibintu nk'ibi hari impanuro ho gwaruka kugira ngo rushobore guhindura jewe impanuro no ho gwaruka nuko iyo rushitse mu ishure gwo kwiga ruze rurarindira bankadrere ko bababwira ngo hora ahubwo ujya mwanya basome bitabu kubera baba baronse umwanya atamigisha baba bari impande basome bitabu vyinshi hama kandi bige bazi yuko kujya bijya bintu bifise aho bikora ntibahave baguma bahendwa ngo ntaho bikora ngo ivy'amasinisi ngo ntaho bikora ngo ibintu vy'amarwariti neperiye ngo ntaho bikora kubera nka twebwe murana yuko dukora imbaburanyabwonko ubundi dukora ibintu byinshi bitandukanye ni ukuvuga nshaka ubwonko bubundikira amagi ndabwiyubakira kuva ku busa nshaka ivyuma byatsa amatara umuyankuba wacitse ndavyubakira kuva ku busa nshaka ibintu vyo gukingira biya vy'amazabrizatera amamultiplize nyabwonko ibi bintu vy'ama emetere radiorane zinsamirizi ibi vy'amabafre akibazo mufisi tuvyubakira kuva ku busa nukuvuga kandi ivyo rero hamba nshamye gutanga uburorero ku bintu bigoye gukora nayo nk'ibindi vyo murabona bisanzwe bisaba bikora bakubitumbura haba kuki bijya bisaba bifise abandi bazi kubikora mugabo navyo nyene ubwabyo tuzobafasha tubobongereramo ubwonko bushobora gutuma bakoresha inkwenke canke precision ni ibintu byinshi bitandukanye no kuvuga ngo nshaka kwerekana yuko bijya biharuro byose nta nakeme kidafise aho gikora application yacu no kuvuga ne bavyige bavyitayeho bareke kuguma birukana n'abankadrere ngo abari bo babwiriza kwiga ahubwo bibwirize bige uko niyo babimenya nabo nyene bazosohoka bashobora gukora ibintu nk'ibi twe twubatse banabirenge bakora indege ubwato uko byose birashoboka bijya biharuro byo muri sogondere byose birakwiye kugira ivyo byose bikogwe kandi majambo ibintu ko twaze ko bikora abazungu bari abanyaburaya n'abantware mbere ugwaruka kuri Burundi go birabishoboye jewe maze kubona je nari nakoze nze yuko abashinwa aribo abashinwa bazi gukora amabarabara n'amagufuri yego rero maze gukura niho nabona yuko ahubwo bazi gukora ni radio maze kubona abashinwa bashoboye gukora radio ugira radio nari nzi yuko abanyamerika n'abanyaburaya ari bo bonyene boshobora kuyikora maze kubona abashinwa n'abanyene bazi gukora radio niho nabonera ati bya bintu nta muntu n'umwe atoshobora kubikora ibintu birenze bishoborwa n'abashinwa rero najewe niho naciye niransa mu bintu vya haute technology nshaka radio ndayubakira kuvuva kubusa mu bisanzwe ubundi uburyo nebwo bugenda buratugunda n'ahandi ho uburyo bwabonetse muzobona n'ibiruti ibi nivyo mutokwibaje ni nkuko mutokwibaje kwimbaburanya bwonko izoba kurabona ntayi hari kwisi abantu urabona amaziko y'abazungu urabona yuko ajya umuriro mwinshi ariko twarazizeho iziko ry'umuriro muke kwisi nzima tahande ryari bwabeho na karororo kerekana yuko atakintu na kimwe gikorwa ngo nukubera urukoba rw'umuntu mwavyumvise rero nibaza yuko abadiaspora mwumvise yuko naho bari muri ivyo bihugu hariho abajene bari mu Burundi bashoboye ibintu vyinshi bafata ukuboko boriente mu yandi ma organisation ashobora gusupportinga izi mfashanyo ubumenyi bwabo kugira ngo noneho yambono kazoza dushobore kuyigerako kandi noneho nta namakenga dufise tuzoyigerako impanuro ugwaruka mwahawe mwazumvise ufise ikibazo canke ugagomba yuko womenya vyinshi gusumba uvyandike muri commentaire ubundi ikiganiro kigombye kugarukira ngaha ntibibagire kugira j'aime na subscribe kugira ngo tubandanye twagura umuryango tubabwira ibigezweho mugabo imbere yaho twari kumwe nande twari kumwe na Timote nico yangereye umuhinga w'imbaburanyabwonko mu societe yitwa CIGEC Safeguard for Electricity Company nanje naremeje ikiyago ni Claude Camarade inyuma ya kamera Ashraf mugire umunsi mwiza ikiganiro kigarukiye ngaha ariko ivyo muvugizi TV vyovyo birabandanya Umuvugizi TV